Ego ndabaramukije nizere ko mukomeye. Aha rero tugomba kwerekana akarorero k'ukuntu ushobora kwiga ibibazo uzokora kuri Citizenship. Urabona aha nagiye kuri website, ni ku murongo wo kuri computer canke ku phone yawe, ukandikamo Australian Citizenship test, irakuzanira ibintu byinshi wowe nyene ni ucagura. Aha jewe nacaguye yanditseho ngo Australian Citizenship Support, hanyuma ugaca ukirikaho ikuzanira ibibazo byitwa ngo simulation of the official Australian Citizenship test. Urabona barakwereka uko bimeze, bakagusigurira yuko utegezwa gukora ibibazo 20, baragusigurira yuko kugira ngo utsinde to pass you must have 75%. Ni ukuvuga utegezwa kwishura ibibazo 75% by'ibyo bibazo 20. Ushobora mbega ni nko kuvuga twovuga ati utegezwa gukora ibishoboka byose ukabikora neza ibyo ushoboye byose. Hanyuma bakakwereka yuko hariho ibibazo 5 bya bindi twavuze, ni byo bita mandatory questions kuri Australian values, kuko kijya gice c'uburangamutima bwa Australia ni igice utegerezwa gukora neza. Bashaka ko ibyo bibazo 5 ubitora byose uko ari 5, nayo ubundi wishemo kimwe naho ibindi byose woba wabitoye ntabwo uzoba watoye. Rero utegezwa gukora practice neza, ukiyigisha neza ibibazo ibyigwa muri kajya gatabo za nimero guhera ku rupapuro rwa 33 niho hari uburangamutima bwa Australia, ukabyiga neza. Hanyuma ukaza rero hano niho dukorera ico bita practice, no kuvuga imyimenyerezo. Iyo rero umaze gukirika ngaha barakwereka yuko bagenda baguha ibibazo. Aho urabona batanze ikibazo ca mbere, banditse question 1. Nshobora kugisoma, kivuga ngo who are the indigenous cultures of Australia. Rero utoramo kimwe muri ibi, urabona ukirikaho kamwe canke kane. Nk'ubu ngaha baguhaye ngo Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, canke ngo Australians current inhabitants, people from mainland Australia and Tasmania. Utoyemo kimwe, reka ntore kuri kino rabe, nkiritse kuri iki ica yerekana yuko yagikoze, ngaca ngenda ngakirika ahanditse next, igashimpa question number 2. Wowe rero uko ugenda ubikora igenda ikwereka ngo when did European settlement start. Kubera ko ibi bibazo biravanze, bagenda babivangavanga, uzokora inshuro nyinshi. Iyo umaze gukora 20 birangije byose barakwereka inyishu result waronse. Umaze kubona result waronse ukamenya ko wabitoye cyangwa utabitoye, ukongera ugakora iyindi practice. Ibi mbikoze gusa kugira mbereka akarorero, mbereke n'uburyo ushobora kwiyigisha umaze gusoma zijya nyigisho zose. Nta yindi ntumbero kwara kugira gusa ngo mbereke uwo muntu ushoboye kuvuga ati mbenzo birabira. Hariho n'izindi website nyinshi zerekana aho bakorera ibibazo by'ubwenegihugu mu kwiyigisha, mu kwimenyereza, ariko iyi niyo nabonye ari nziza kuko ijanye na bya bindi banditse. Nababwiye yuko bakoze inyigisho nshasha zo guhera muri 2024. Rero ugerageze wiyigishe, uzukora imyimenyerezo myinshi. Uko ukora myinshi ni kugenda ubimenya ko ikibazo barashaka kugihindura inshuro nyinshi zitandukanye. Kandi mwibuke neza ko bagenda bakwereka baguha ibibazo bitandukanye. Bimwe ni ibibazo baguha question, bagaca baguha inyishu, no kuvuga answers, bakaguha 1, 2, 3. Hari naho batanga 4 ugacuzinga mwimwe. Hari n'ahandi bazoguha bakakubwira ngo nk'ubwo bakavuga ngo the first Australians were, bagaca baguha abantu benshi batandukanye, ugacuzinga n'abaha abo bantu canke ukuzuza abo bantu ni bande. Hari naho bazoguha ngo the first Australians were European, iyo ni 1, bakaguha 2, bakakubwira ngo Americans, ngo European and Americans, bakabaguha bose bakakubwira ngo true or false. Wowe ngo ucuzinge ngo ese nibyo canke sibyo, ngo abantu ba mbere batuye muri Australia bari abanyamerika canke bari abanaba, bivanye n'ico baguhaye. Bakakubwira ngo true or false, ngo nibyo canke sibyo. Bashaka ko ucuzinga ko ari ibyo canke ko atari ibyo. Wera kubera ko barabyigishije umenya ko aba first Australians batuye hano muri Australia ubwa mbere ari Aboriginal, Indigenous and Torres Strait Islander people.
ugacucuzinga ko kubera bizi ko ari bo ba first ba mbere batuye muri iki gihugu uca uvuga force kuko kijya baguhaye kitarico. Nukuvuga rero byose tugezwe kubimenya ukagenda umenya amatiriki yose bazokoresha. Sawa byarebye ukora kugira ngo dusigure ukuntu umuntu azomenye kumwimenyerezo aho uzogenda kuri computer yawe cyangwa kuri telefone. Murakoze cyane abari ku murango mugire umunsi mwiza, abari mu ijoro namwe mugire ijoro ryiza. Murakoze mubane n'Imana.